umwana wawe wifuriza ineza, umwana wawe wifuza yuko yovamwo umuntu akomeye cyane, umwana wawe wifuza yuko yoba umuntu ahambaye, umwana wawe wifuza yuko yoba ubutunzi akomeye cyane mu isi. Uwo mwana urashobora mbere no kuba waramurungitse kugira ngo ashobore kwiga ku ishure rizimvye, canke ukaba waramurungitse no hanze y'igihugu kugira ngo ashobore kwiga, ashobore kuronka diplome nziza. Uwo mwana nutaraba neza ngo umwigishe ibintu bitanu ngiye kukubwira muri kino kiganiro tugiye gukora, azogaruka mu gihugu hanyuma abe umukozi wa mushinwa usanga yarahejeje segondere, canke wa mushinwa usanga mbere niyo segondere atayafise. Nutabikora kugira ngo ushobore kwigisha umwana wawe ibintu bitanu ngiye kukubwira muri kino kiganiro, umwana wawe uzosanga ari umucakara wa mwene abo bantu babashinwa bashobora kuba batamaze segondere no réussi, ariko kubera bafise akanoti bakaza mu gihugu hanyuma bagakoresha wa mwana wawe ashobora kuba yarize ku mashure meza, yaragiye mbere no hirya no hino ku isi, ukamurihira amafaranga menshi, ariko ugasanga hageze yuko akora ka kazi ugasanga ni umucakara wa ba bantu batoyi batagira diplome, batazi no kuvuga, batazi no kuvugisha umuntu neza, batazi no gufata umuntu neza. Reka ndaguhe ikaze mu kiganiro. John Jeff Habyarimana, ndagushimire kubona uri hano, ndagushimire nuko uriko uranyumviriza, ni vyiza cyane. Ukaba utarabikora rero, manuka ngaho hepfo ugire subscribe, wongere active na close notification kugira ngo uzohore wumviriza ibiganiro, aho tuvuga kuri business, aho tuvuga ku mafaranga, aho tuvuga ku kintu cyose cyoshobora kudufasha kugira ngo dushobore kwiteza imbere, duteze imbere ibihugu tuba tuvuyemo, imiryango yacu mbere na Afrika muri rusange. So let's go. Ngibi rero ibintu bitanu ushobora kwigisha umwana wawe, uwo mwana ukunda, uwo mwana wifuriza ineza, uwo mwana wifuza yuko yoshobora kuba umuntu akomeye cyane mu gihugu canke mu buzima bwiwe. Ibi nivyo bintu bitanu utegerezwa kumwigisha. Ikintu ca mbere utegerezwa kwigisha umwana wawe ni uburyo bwo kuronkamwo amafaranga, ukamusigurira ukamwereka ati mbega uburyo bwo kuronkamwo amafaranga ni bungahe. Ndabizi yuko ivyo ushobora kuba ubizi. Urashobora kuronka amafaranga mu gihe uba wahisemo kugenda gukorera umuntu burya naho twavuze yuko ushobora kugukorera umuntu si bibi, ariko ndakubwira igituma ari bibi, kuko kenshi na kenshi twama tubona abantu ushobora kugenda ugasanga arakoreye umuntu imyaka 30 cyangwa agakorera leta imyaka 30, 40, 50 uronka amafaranga, ariko ugasanga cagiye ugiye muri retraite canke cagiye utagifise za nguvu zo kugira ngo ushobore kuronka ayo mafaranga, ibintu biciye bihagarara, ibintu biciye bimera nabi. Rero uburyo bwa mbere bwo kuronkamo amafaranga ni ugukorera umuntu ukaba salarié. Uburyo bwa kabiri nabwo ushobora kuronkamo amafaranga ni kudandaza ikintu hanyuma ukakironkamo amafaranga. Uburyo bwa gatatu nabwo ushobora kuronkamo amafaranga ni cagihe ushobora kuba ufise amafaranga hanyuma ayo mafaranga akavyara ayandi, ayo mafaranga akavyara inyungu. Nubwo buryo butatu umuntu ashobora kuronkamo amafaranga, kandi si bwo bwonyene umuntu ashobora kuronkamo amafaranga, harimo ubundi buryo bwinshi umuntu ashobora kuronkamo amafaranga. Hanyuma reka tugende ku kintu ca kabiri woshobora kwigisha umwana wawe kugira ngo umwana wawe azoshobore kuvamo vya bindi byose wifuza, vya bindi byose umwifuriza, nuko utegerezwa kumwigisha ukuntu ashobora gukoresha amafaranga. Hano ntitwogwirwa turavuga amajambo menshi. Murabizi yuko iki kintu cyo gukoresha amafaranga kinanira abantu benshi, ugasanga abantu bari muri galère, ugasanga abantu bari mu ngwane zidasanzwe kubera batashoboye gukoresha neza amafaranga bashobora kuba baronse, canke kubera batashobora gukoresha neza umwimbu bashobora kuba baronse. Icya gatatu nacyo utegerezwa kwigisha umwana wawe, wa mwana wawe ukunda, ni kubana n'amafaranga. Kubana n'amafaranga nacyo ni ikintu gikomeye cyane. Iyumvire waronse amafaranga, wayaronse mu mufuko, ariko ugasanga haheze iminsi canke haheze umwanya mutoyi, ya mafaranga yose araheze, wewe nta na kimwe usigaranye. Iyumvire nko guhembwa nk'amafaranga, ugasanga ya mafaranga yawe wahembwe yose yaheze, yose wayahereje abandi bantu, yose wayaguze ibindi bintu, wewe ugasanga nta na kimwe usigaranye. Uko no kubana nabi cyane n'amafaranga. Ikigira kane nacyo utegerezwa kwigisha wa mwana wawe ukunda, nukuntu ashobora kubika amafaranga, épargne.
Epargne ni ikintu gikomeye cyane gose. Iyumvire waronse amafaranga nkuko nabivuze kuri iki cya gatatu, ugasanga yose yaguciye mu ntoke, ugasanga yose yagiye, ugasanga nta na 10 usigaranye. Ibi bintu birababaje cyane gose. Iki rero ni ikintu gikomeye cyane. Iki ni ikintu umuntu ategerezwa guherako imbere yuko aya mafaranga uyashira babandi bose. Ni vyiza yuko umaza kwiherako hanyuma ukabika ayabakenewe kubikwa kugira ngo ayo azoshobore kugufasha mu bindi bintu uzoba ukeneye. Ikigira gatanu naco arico cyanyuma tugiye guhereza ko muri kino kiganiro ni investissement. No kuvuga ya mafaranga wabika, ya epargne wagira, kwishira muri business, kwishira mu kintu gishobora kukuzanira amafaranga. Kino kintu naco ni ikintu gihambaye cyane gose. Kenshi iyo turiko turabika amafaranga usanga uyabika ngo kugira ngo ninaronka ingorane ngo nzoce ndayakoresha, ngo ninaronka ibibazo ngo ayo mafaranga azoca mfasha kugira ngo ushobore kuyakoresha. Iyumvire gatoyi, none uri kurabika amafaranga kugira ngo azogufashe mu gihe canke mu bihe bigoye, ibizoza kuri wewe bibaza yuko ari ivyaye. Ni vya bihe bigoye nyene kubera ari vyo wasize mu mutwe, ari vyo bizoza mu buzima bwawe. Ni vyiza rero wowe wankurikiranye ufise abana, gasanga wifuza yuko abo bana bo abantu bakomeye cyane, gasanga wifuza yuko abo bana boshobora kuba abantu bahambaye muri buno buzima canke kuri ino si turiko, kuri ino si yuno munsi. Usanga akenshi kugira ngo tuyibeko neza bisaba amafaranga. Ni vyiza yuko bigisha ibi bintu bitanu kugira ngo bashobore kumenya ukuntu hashobora kubana n'amafaranga, kugira ngo bashobore kumenya ukuntu hashobora kugwiza mbere ayo mafaranga. Ibi bintu bitanu rero ni wavyigisha umwana wawe, umwana wawe azobaho neza, azobaho ubuzima bumeze neza, azobaho ubuzima by'ukuri bwisanzuye, azobaho ubuzima ashobora kuvuga ati ibi ndabizi canke iki ndakizi, ndazi ukuntu ntegerezwa gukora kugira ngo nshobore gutera imbere, ndazi ukuntu nshobora gukora kugira ngo nshobore kubana n'amafaranga. Kuko ibi bintu ndiko ndavuga canke ibintu navuze, ibintu bitanu birabuze. Nico gituma usanga abavyeyi barakoze, ugasanga abavyeyi bashitse mu za bukuru, ariko ugasanga nabo barungitse abana babo kugira ngo bazotera imbere, bakabarungika ku ishuri kugira ngo abana babo bazotera imbere. Ariko ugasanga vy'ukuri naho abana nabo bagenda ku ishuri ugasanga ntibazotera imbere. Ugasanga rero tugumye muri vya bindi igihe cyose. Ariko iyo umaze gutahura ibi bintu bitanu ukabimenya, nibaza yuko byokoroha yuko umuntu yoshobora gushika kwiterambere, umuntu yoshobora gutunga, atungisha biwe, atungisha igihugu, atungisha Afrika muri rusangi, kugira ngo ubutunzi bw'igihugu nabwo canke kugira ngo ubutunzi bushobore kwiyongera, gutyo dushobore kubona umwimbu mwinshi. Muvyeyi wankurikiye, ndiza neza yuko wavyumvise, ndiza neza yuko wumvisemwo ibintu byinshi muri ino video. Dusubire mu kindi kiganiro aho tuzoba turiko turavuga kindi kintu gishobora kudufasha kugira ngo dushobore gushika kwiterambere. See you next time.